turi kwigerekerezo rya 17 ukwezi no kumunani canke n'imyandagaro umwaka n'ibihumbi 2021 kiganiro ni Sport Tempo ndibaza mubaze kuba mutubona turi babiri banzi neza ko mamwe amaze kumenya ikiganiro cari cyo ni ikiganiro mugenda mushikirizwa na jewe ritonda dasamwe na mugenzi wanje Divin Dushime niwe musore canke niwe mugabo tuza kuba dukorana kino kiganiro muza kwa mumaze kwa mutumenyera ikiganiro cyo kuri no musi wa kabiri tuza kuba tuganira no vuga ati kuvyerekeranye n'urukino rwa nyuma mu gikombe citiriwe umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ubona yuko bari muri finale hari mu ntara ya Makamba ariko kuri uwo musi no wa gatandatu ni na Primus League igano ry'umupira w'amaguru mu Burundi ryari ritanguye no vuga nti umwaka w'imikino wa 2020 ari mushira wa 2022 na kabiri tuza kuva mu vya football turaza no kuba tuvuga kuvyerekeranye na basketball ubona yuko ni muri ASEBAB bamaze kuba bategura inkino no vuga ati zirangiza gihiganwa canke n'inkino zizoba zifise ibirori byo guhibikombe imigwi yatwaye ibikombe mu ihiganwa ryarangiye ariko kandi byo muri ASEBAB turaza no kuba tuvuga no vuga ati muri ya Miss 15 Apotre Jean Paul yihaye yibikogwa turabonamo yuko shirahamwe ry'umupira w'amaboko rya basketball mu Burundi rigiye kuba rironka abashitsi bavuye ku migabane itandukanye bavuye muri FIBA ni ishirahamwe mpuzamakungu ry'umupira wa basketball ku rwego rw'isi tuvuye kuri ivyo turaza no kuvuga ivyerekeranye n'urukino rwa gicuti aho bona umugwi w'intamba mu rugamba ugiye kubuhura na Algeria n'urukino rwari kuba mu mezi aheza ariko turabona yuko urwo rukino ruzoba kwigerekerezo rya 2028 ni ukwezi k'umunani nyene nitwarangiza muri ivyo turaza no kuba tuvuga n'ivyerekeranye n'imigwi ibiri igiye kubiboneka mu cicaro ca kabiri c'umupira w'amaguru mu Burundi reka tubahikaze reka twongere kandi tubaye ikaze muri kino kiganiro cacu anavuga ko tuza kuba tugenda dutangurira kuri no vuga ati ino finale ya mbere y'igikombe citiriwe umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ubone ko rwa rukino ruko rwariko rurabera mu ntara ya Makamba aho rwariko ruhuza imigwi ibiri yari PVP Buyenzi hamwe na Fofira PF kuva mu ntara ya Ngozi urukino rwagiye kuba rurangira ubona yuko abanyabuyenzi bagiye kuba batwara kino gikombe ca mbere ababigeme kuva mu ntara ya Ngozi uru rukino Divin Ovga ni kuri wewe inzinzi ya PVP Buyenzi kuri Fofira PF hari vyagutangaje birimo canke niko vyari bikwiye kuba bigenda jewe kuri kote ya IPF yo mu Buyenzi ndabona PVP nako yo mu Buyenzi biraboneka ko yagize ikintu cyo bitwa kwiganzura kuri Fofira imaze igihe kinini ya cyane batwara ibikombe vya championnat imyungikanyo aho mbere hari n'abakinyi bagiye barakina mu migwi za Colombe bagiye baragurwa muri Fofira ariko uno munsi muri kino gihe turabona ko PVP Buyenzi yamaze gufata akarere kubijanye na football no vuga ningira PVP Buyenzi ni n'ubutumwa bwiziri kiratanga kuko urabona yuko bucina duserukira muri sekafa y'abigeme ariko kandi bagenda ko abakina Ligue des Champions ya mbere y'abigeme ku rwego rwa Afrika rero kuri je no vuga nti si ikintu no vuga ko gitangaje cyane kubona PVP yashoboye gutwara igikombe ikagitwara Fofira sinzi ikintu kiro kiraba muri kino gihe kumbore ne kubera abakinira byitwa ko bakinira Ingozi mugata ariyo bakinira ubundi bwo bibera mu gisagara cya ariko benshi baba mu gisagara cya Bujumbura rero kuri je no vuga nti ikintu gitangaje cyane ahubwo birerekana ko ibitsindo bine kuri bibiri yego ahubwo muri football y'abigeme no tubona ko imigwi y'Ubujumbura iri kiragerageza na buke kuko turabona PVP Buyenzi ca championnat yagitwaye itwaye n'igikombe cy'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu akandi ari ku ncuro ya mbere ubu yamaze no kwinjira byo twakwitangwa na mateka rero PVP Buyenzi kabisa yarakoze affaire nziza kuko igumi bandanye iracabandanya kandi bari kumwe n'umumenyereza wabo Jumayine byo kurabona yuko imimenyerezo bari bamaze mu gihe Jumayine ndibuka bana mubaza bati mbega rino higano gitiriwe umutambukanyi w'umukuru w'igihugu rigiye kuba ari gufasha iki aravuga ati higano cyambere cyo ngomba kuritwara kugira ngo bano bigemede bashiremo ikizere ariko turatanga n'ubutumwa ku migwi yindi tugiye kuba duhangana mu rwego rw'akarere muri sekafa babone yuko bagiye kuba bahura no mugwi utoroshe kandi nibaza yuko barabikoye kuko ibitsindo bine kuri bibiri ubundi bwo n'urukino nza kuba mu higano ry'umupira w'abigeme
nza kubona ko harimo akantu kuvuga ati ka equilibre kuko umuntu tuba twumva ibitsindo 16 aba no difference y'ibitsindo byinshi wumvise equipe nk'izi zisinirana bine kuri bibiri urumva yuko harimo ikintu ca equilibre kuko d'abord n'imigwi imenyeranye suko abakinyi batazinanye benshi baranakinanye hari bagenda bava mu migwi baje no mu yindi yego ahubwo biboneka ko muri football y'abigeme ariho tubona abakinyi bahindagura imigwi kenshi banashaka mugabo ugasanga benshi usanga bazinanye baravuga ati usanga utaza kugira ubwoba bw'umuntu kubera mugabo kuko usanga bamwe arabanya hana hari mugabo kubona umugwi nka Fofira utsindwa ino bitsinda bine kuri bibiri si ibintu muri football y'abigeme twovuga ngo ni ibintu biteye ubwoba cyane kuko ibyo dusanga tumenyereye tuja muri 10 urumva abari ibitsindo atari reka tuve kuri ino ngingo dukengurukira no vuga ati abateguye rino higanwa byo kuri ko biri kose hari amatara yabonetse tugiye kuba tubona mu byicaro vya mbere n'ivya kabiri mu ruhande rw'abigeme ariko kandi ni no kubatera intege bakabona yuko kuba hari higanwa gitiriwe umukuru w'igihugu ry'abagabo ariko haje ry'abagitiriwe umutambukanyi w'umukuru w'igihugu navyo nyene ni muri yanzira kuko n'ubundi numwe nibaza yuko dukengurukira cyane kandi ngira turadukwe no by'ukuri kukengurukira abateguye rino higanwa tubaze yuko mu mwaka uza tuzobona harimo n'agafaranga kenshi kugira ngo ikindi naco nizera no ni visibility kubera ugeragaje kuraba football y'abigeme haracyarimo ikibazo kitari gito no kuri kota FF nibaza yuko kuca visibility ahubwo ukoze hasi unyibutsa gutora ibuye rukino rwanaciye no kumbonesha kure y'igihugu wa direct iyi finale nibaza ko ari ibintu bikunze gushika kenshi no mu bahungu bibagake ariko byarabaye kubigeme nico n'ikintu cyo gushima tuza kuva kuri iyo ngingo reka twerekeze muri basketball nkuko twavuze mu ngingo nkuru tuza kuvuga ni inkuru zibiri z'imyungikanyo ndavuga nti ku ruhande rwa Asebab itunganya higanwa rigiye kuba rihuza imwe mu migwi ikina higanwa ryo mu gisagara ca Bujumbura kugira ngo banatange ibikombe kuri za Kerne zagiye ritwara rijya higanwa ariko kandi ni muri tuva muri Asebab tuja no muri Febabu novuga ati ya misi 15 biha bagiye kuba baronka abashitsi bavuye ku rwego mpuzamakungu canke mwishira hamwe ry'umupira w'amaboko ya basketball ku rwego rw'isi ni FIBA ubona yuko tugiye kuba tubona abashitsi bavuye muri za Canada Angleterre no Bufaransa n'ahandi baje kwirabira ingene ngaha bikorwa ndetse harimo no gutanga inyigisho muri ibi na biriya inkuru zibiri tuza kuba tuzidugira ko zose nta imwe tuja kuyindi tugire ko nk'umujyi w'igisagara tubereye muri Asebab nkuko aje kubabwira hazobihiganwa ryo gutanga ubushimwe ariyo dukunda kwita ngo tumwa docroture aho umugwi wa Kerne ku munsi wa 6 uzokina no mugwi hagati ya Mutanga United hamwe na Aigle Noir hanyuma umugwi wa Dinamo ukazokina na Gymkhana hamwe na Dinamo na Gymkhana ku munsi wa 6 nyene ariko kandi ku munsi w'Imana kazoba hari urukino rukomeye cyane hagati y'Urunani hamwe na Muzinga ariko kandi urukomeye guzumbya ubwo nibaza ko abatari bateguriye harimo New Star na Lezipo ni migwi itoroherezanya n'umuzino uza gusanga Lezipo no mu migwi imaze imisi mike muri kino cicaro ego mugabo nibaza yuko bamaze ku akanyarigabo ko bamaze kugafata ego ufatiye ko ruriya mukinyi wabo Christian canke ngo Bebeto no kuri usanga urukino rutoroshe dufatiye no kuri puissance no musi New Star ya ifise kubera yatwaye championnat national rero twibaza yuko birimo mu rukino birimo mu rukino rwiza tuzobona muri no weekend hanyuma izo nkino ziheze imigwi izocihura muri buno buryo uvuga mu gice ca kabiri gishiri cyane gice ca kabiri gishiri cyanyuma umugwi uzowatsinze hagati ya Kerne hamwe na Mutanga United canke Aigle Noir izocihura n'umugwi uzowatsinze hagati ya New Star hamwe na Lezipo hanyuma uwundi uzowatsinze hagati ya Dinamo na Gymkhana uzocihura n'umugwi uzowatsinze hagati ya Urunani na Muzinga muri Febabu ku matariki ya 18 na 31 tuzadufisa abashitsi biteka nibaza ko ari n'ubwa mbere ngira ngo byumvise muri periode y'imyaka ngishika nk'itanu irenga ni novuga yuko ni ya misi 15 babandi bati hapa kazi tu muri Febabu turabivuga bati bikorwa reka bije imbere hanyuma
ibisigaye vyivugiye tuvuga kubijanye na Febabu twaragiye turavuga kubijanye n'imigambi uno aheruka gutorwa Apotre Jean Paul yagiye arashikiriza aho tuvuga kubijanye n'ibibuga canke visibility banashaka muri kuva kwa matariki ya 18 gushika 31 z'ukwezi kwa 8 2021 Febabu ifise abashitsi biteka bazobavuye mu bihugu vya Canada, Angleterre, France na Belgique eka no bindi bihugu bitandukanye. Mora yuko ndetse banafitaniye n'ubucuti na NBA. Bisigura yuko bazoba baje mu bijanye n'akazi ariko nkuko itangazo rigenda bivuga bavuga yuko ari kugira ngo barabe ama opportunity afatiye kuri sport cyane basketball. Yewe na basketball mu bindi bihugu bundi bwo y'ibintu bitunganijwe neza. Turiko turabona abana bariko bakina za basketball bariko baronka ama bourse d'études. No mu Burundi biheruka kuba kandi Apotre Jean Paul kiri muri bimwe nibundi ngiye kuba nkorerako. Reka nibaze yuko nabonye n'abantu tukwe kubandanya tubabwira ati nibabandanye bakora kuko twarindiriye ko byinshi ariko kandi tunabakenguruka ko turabona yuko ivyo bagiye bemera bitariko biraba amasigara cicaro muri no minsi. Uko biri kose imigambi bihaye twaravuze ko imyaka inatari ikintu coroshe kuvuga ngo ugira ibikore byose ariko urakora naco ukagira ikintu nka kino nibaza ko ari ikintu ciza. Tuva muri basketball tutangura no vuga ati ino nkuru mu makuru vyerekeranye n'umupira w'amaguru mu gisata c'abasore kuko mu vyabigeme byo twari twabivuze yari Primus League kundwi ya mbere umwaka w'imikino wa 2021 mushira 2022 indwi ya mbere yari itanguye imigwi ibiri yavuye mu cicaro ca kabiri ntigeze ikora mu muri kino novuga ati muri nondwi ivyo ni bimwe mu bindi byaranze rino higanwa ariko kandi twagiye tubona n'indi migwi twari tuzi yuko ivyaye bitazogenda neza ariko byahavuye bifata neza novuga ati ugutandukanye ni Primus League ifise byinshi tuza kwa tuyivuga ko novuga ati kuri nondwi ya mbere reka duhere uko inkino zari zimeze canke uko byarangiye inkino zose za uko ivyavuye mu nkino byagenze ona ko yari Bumamuru yagiye ihura na Buja City Bumamuru itsinda ibitsindo 3 kuri 2 Buja City Flambeau de l'Est igitsindo kimwe kubusa ku ruhande rwa Burundi Sport Dynamique Olympique Star yatsinze umugwi wa Kayanza United igitsindo kimwe kubusa Rekroko kuva mu Rumonge nivyayoroye ku kibuga ca Aigle Noir kuko batsindiwe ibitsindo 2 kuri kimwe Atletico New Oil ubona yuko yari yakiriye umugwi wa Royal cabaye igitsindo kimwe kubusa Top Junior ihabwa karibu mu cicaro ca mbere na Flambeau du Centre ibitsindo 3 kubusa Musongati ubusa kubundi na Vitaro muri no rukino simigwi biri gusa hatuze imigwi yashika kuri 3 mu cicaro ca mbere ariko navuze imigwi ibiri ivyaye n'ivyavuye bikundira kuko urabona yuko ari umugwi wa Top Junior watsinzwe ibitsindo 3 na Flambeau du Centre umugwi wa Rekroko utsinzwe ibitsindo 2 kuri kimwe n'umugwi wa Aigle Noir ariko ku rundi ruhande uraza kubona yuko Flambeau de l'Est yoyo novuga ati rino higanwa ubundi bwo nubwo bari bakorotse Flambeau de l'Est si bashasha muri rino higanwa bo barashoboye gutsinda umugwi wa Burundi Sport Dynamique Atletico New Oil nuze niyo mpamvu twawusize mu migwi yaduze kuko uyu ni nka Atletico bo baguze ikibanza novuga ati reka duhere kuri no migwi 3 mugabo dushimikire kuri no migwi 2 ndavuga Top Junior hamwe n'umugwi wa Rekroko iyi migwi 2 ishitse itsindwa kuri wowe tuvuga yuko ibintu bitagiye kuba byoroha icambere no kubwira ni kimwe twama tubona imigwi myinshi ukwiduga canke kwimanuka hariho efe bigirako umugwi wa Flambeau de l'Est we warabishoboye twadukumbuye kumva twadukumbuye kubona umugwi wambara orange muri yewe uyu umugwi wa natwaye Primus League utari kurakina icicaro ca kabiri ego bisigura yuko kuko ni wa mugwi wa mbere wa hagati mu gihugu Flambeau de l'Est watwaye igikombe Primus League yitwa Primus League ego no mugwi ufise amateka mugabo wumva warabishoboye byo mugabo kubona Rekroko hamwe na Top Junior nimigwi totovuga ngo mu kuduga kwayo yarigeze itera ubwoba cyane kuko nigeze n'urukino rwa dufatira kuri rukino rwa Rekroko na Atletico na New Oil apari taraba Atletico New Oil na New Oil kuri final ubona yuko abantu benshi ndetse na jewe ndimo ku rupapuro nabona yuko ari New Oil iza kuduga ariko Rekroko iradutangaza ndiko ndavuga kubona nka Flambeau de l'Est yarabishoboye umugwi wa Rekroko
ntitwovuga cyane ko ari wa mugufi wari ufise izina rikomeye cyane no muri championnat y'icicaro ca mbere ko nubwo waje gukinamwo ntiwamaze igihe kirekire washiye ukoroka ntibyaworoheye Top Junior yo yewe rekuruko yaranazimye iza gufata ikibanza ca le message y'Ibujumbura niho yagiye yakwegeye ko rino zina rya rekuruko kuko bobo bari banahevye baza kuba bafata message y'Ibujumbura ikoroke mu cicaro ca kabiri baravuga bati twe nitugiye gukina icicaro ca kabiri abahungu bo mu Rumonge canke abasore mu Rumonge baravuga bati ni mutwihere ico kibanza ariko kice citwa rekuruko rero kubona ono mugwi wa Kroko le Kroko wo mu Rumonge utarusanzwe ari umugwi ukomeye cyane mu cicaro ca mbere biraza kugabanya ingufu kuko gutangura gutsindwa na Aigle Noir kandi kagutsindira ku kibuga ciwawe ntivyoroshe ariko ufite nza kurekuroko kandi rikiranakinira no mu Rumonge mugabo riraza ko rikikinira mu ntara ya Makamba ya kuko na runo rukino ni rekuroko yakiriye Aigle Noir bisa nkaho yakiri kandi ntiza kuvuga ngo urumva ngo rikino si kibuga cawe kuko uba wakiriye gutangura rukino wakira kwacutsindwa udasanzwe uri wa mugusanzwe uvuga ngo nje ndafise n'amateka ngaha baraza no kuyantinyira ndaza no gutinywa kubera ico kintu biraza kugabanya ingufu kuko abakinyi batanguye batsindwa kandi turabizi neza uko championnat yegera imbere mu Burundi niko abantu badendebukirwa abandi bongeza ingufu kandi twibuke neza ko yigeze kugira ibibazo by'ubutunzi birakomera cyane ari nabyo byatumye ikoroka cyane gose irashika ariko rebaza yuko ubona rero iby'ubutunzi byo bigiye kuba bivamo kuko intara ya Rumonge yarabifashe mu ivyo turabizi birakunda gushika na Ngozi City byarayishikiye kandi gitwa ko ifiswe n'intara ya Ngozi bisigura yuko kuba ifiswe n'intara atarico gituma itoshora kugira ingorane z'ubwego bisigura ko rero kubona Kroko numugwi udafise izina rinini cyane muri championnat y'icaro ca mbere eka wanashaka no mu cicaro ca kabiri nubwo yabaye buduge n'ivyisi bintu vuga ngo ni bya bintu vuga ngo il méritait vraiment bien bikomeye kwa kundi uvuga ati nka par exemple nko mu gihe message Ngozi yaduga cagiye mu 2010 kiya gihe bari badoze bafise ingufu zikomeye nico kimwe na Top Junior muri no migwi ikintu mbambonamwe ni marque d'expérience Oya Top Junior rero vyanayibanye kurona yuko ibitsindo bitatu ku kibugi wawe si ibintu vyoroshe ariko muri no rukino rwo kwa Flambeau du Centre na Top Junior tuza kuba tugaruka ku batsinze ibitsindo ariko twabonye mu musore pa play amapazi decisive batatu mu bitsindo bitatu urumva ko atari nibaza yuko ini rokoro iyi ni mu marokoro uyu musore yakoze ariko kandi uvuga ati gikuba ntikiracika haracari kare ino migwi ni umunsi wa mbere ndetse n'aba basore barekuroko kuko baravuze bati turacafise inkino zishika kuri 29 reka tugende dutegura ibigiye kuba bikurikira aho byankiye twabonye reka tubipfurize kugira amahirwe muri championnat y'icaro ca mbere muri kino gihe je kuri jewe sinavuga ngo no yuhe muguzo havukorora ko umunsi wa mbere nushobora kwemeza ko umuguzi migizokoroka ariko zotangura kwibara nko kumageneke twagera ku 10 nitwakina 10 tuzoba dutanga kuvuga ati hange muragabe nibaze ko tuza kuva tuve kuri ivyo tuvuge kuri no rukino rwa gicuti rugiye kuba rubane kwigerekerezo rya 28 ukwezi kwa 8 nyene u Burundi na Algeria ariko abakinyi bakina ngaha hagati mu gihugu runo rukino ni Algeria yo iriko yitegura no vuga ati igikombe gihuza biriya bihugu by'abarabu kigiye kuba kibera muri Qatar Algeria guhitamwe u Burundi canke Algeria guhura no Burundi nibaza yuko kuri twe bari inyungu gusumba abandi inyungu gusumbya abandi ariko kandi ndanabibona no muri buno buryo kubona intamba mu rugamba z'abarenza batarenza imyaka 30 yarashoboye kwitwara neza muri Sekafa kandi twaba tuzi neza ko abakinyi benshi muri rijya higanwa basanzwe bakina na Primus League biraza kuduha amahirwe ni bose kiretse bari abahungu bari bavuye mu bihugu byo za Burayi na hehe ariko benshi ubona yuko bakina bisigura yuko rero ni espoir kuri twebwe kandi birafasha kuko ububona ko niveau yongerekanye burya buriya Sekafa nubwo tuzovuga ngo ikamera ariko kandi ndetse n'abamenyereza baharonkana na experience ukina na Algeria urazi umunsi dukina na Algeria nyene byari ibintu bibi na gatoyi ariko nibaza yuko ari ikintu ciza cyane kuri twebwe ariko kandi nuko atakintu ko turitegurira birafasha ni experience biratuma abana basore bacu bagira inkino nyinshi za gicuti hari ivyo bataba bagitiye nkuko twabivuze gihe kimwe turavuga tuti kubona guhura n'ibihugu nka biriya ushoboye kwitwara neza
nibaza ngo ntuba wandikije amateka unaharongera yewe aba bakinyi bo banaharongera n'amasoko amasoko uretse ko muri kino gihe n'amamerikato ariko ararengana ariko nibaza yuko atari cyo twagaraka cyane cyane kuko turabona neza yuko kuba ukina n'imigwi nka za Egypte sinibuguruka gihe Uburundi bukina na Egypte muri kiriya gihe hakiri baba midonga Uburundi bwarabaye nk'uburi stable kidogo bwarakinge na za biranatuma ndetse n'imigwi imwe inakuba canke iragutinyira kandi nabo bikuremo icizere nibaza yuko runo rukino byayo tuzogena tubishika ko novuga twa imistera yegereza turangiza kino kiganiro cacu tuvuga ku migwi ibiri yarayiduze mu cicaro ca kabiri novuga ati ivyicaro ca gatatu vyaraye birangiye kuko urabona yuko yari umugwi wa Espoir wahuye na Magara Young Boys utsinda umugwi wa Espoir ibitsindo 3-0 ku rundi ruhande yari Tigre Noir Warriors batsinda ibitsindo 2 kuri kimwe intwara rumuri imigwi ibiri tugiye kuba tubona mu cicaro ca kabiri ni Magara Young Boys na Tigre Noir Warriors novuga yuko mugunza kubangaruka ko n'uyu mugwi wa Magara Young Boys ni rumwe mu rukino naravye ari ku munsi wa gatanu ico no kubwira cyo cuno mugwi hamwe batwara abakinyi abana basanzwe bafise numwe mu migwi ugiye kubugiye gutanga akazi mu cicaro ca kabiri utirero guba yaratsinze Espoir n'ikintu gisanzwe cyane yawe sino kubatsinda kuko ibitsindo 3-0 umuntu aba yakora uno mugwi wa Espoir no mugwi wo muri Academy lo message Young Boys no me bayitoma mugwi wa Espoir ego uyu mugwi genda hari ikintu nebaza ko nubwo tutatiko turavuga ku bijanye n'icano ca kabiri urafise ikibazo cagute wamushika muri demi finale ariko bikabanira ingene muga bikanka ko bashika muri finale ariko finale yo bari kandi finale kandi nivyo mugabo si finale corona imigwi yari imigwi ibiri ariko bakura yari finale ku rukino rumwe byasaba yuko uno mu gutsinda Magara Star hanyuma Magara Young Boys hanyuma ukaduga mu cicaro ca kabiri ariko umaze imyaka n'iyindi wamugarukira kwico sinzi ikibazo ushobora kumufise ariko urumva ko barinda ubutsinda muri kino cicaro ca gatatu ibintu nagiye mbona navyo ni cicaro bamara imisi myinshi batariko barakina aba bakinyi bashikanye umugwi hano hantu abenshi byaca bavamo bakigenda mu mugwi y'icicaro ca kabiri yewe kuko iyi migwi bayashitse novuga ati mu rukino rwa nyuma buriya abakinyi bashoboye kuba bokina icicaro ca kabiri ubundi bwa babuze amahirwe rero uza gusanga bagiye bararokora ino migwi isanzwe ikina icicaro ca kabiri ni hironkera abakinyi kuko iriya migwi ikina icicaro ca kabiri abakinyi babo bashoboye baja mu cicaro ca mbere aba rero mu cicaro ca gatatu abakinyi bashoboye nibo baca baza mu cicaro ca kabiri rero usanga uno mugwi wa muri murategura ibi ni bimwe mu ibigonga cyane iyi migwi ikini icicaro ca gatatu uko icicaro ca gatatu ari hagati mu gihugu uza gusanga ni higanwa riza gutangura mu kwezi kwa gatanu tuzita championnat local ziza kuba zitangura mu kwezi kwa gatanu ukwa gatandatu abanyeshuri bariko beregereza kwa guhenza umwaka ishampionnat ikaza gushuha mu kwezi kwa 8 bisigura ngo ni misi myinshi batariko barakina abenshi utagusanga bagiye muri no migwi y'icicaro ca kabiri navuga yuko ni bimwe mu numugwi je uyu mugwi wa Magara Young Boys nutahavura ngira ni umara amazi canke ivyo nawe ubonye ko atari vya bindi vya finale numwe mu migwi no kwemeza ko ugiye gutanga akazi muri kino cicaro ca kabiri eka tuvyitege twarabonye umugwi nka Rekroko wari uhawe ikibanza na message wari wakorotse ariko urahabwa ikibanza urashoboye kuduga twizere ko n'uyu Magara Young Boys uzovyitwaramwe neza ariko ni Tigre Noir irashobora kuba ari iva muri Aigle Noir n'uyu mugwi n'ubundi ndetse bana ni Tigre Noir Warriors n'ubundi tugiye kuba tubona muri kino cicaro kandi n'ubundi ni imwe mu migwi uza gusanga kwisi ahihuriye na Aigle Noir urumva ko Aigle Noir iri kiregereza nayo bari abajana Espoir yiduga nayo ari kuca iba yegereza message ngozi ariko urumva bari mu byo ivyo ku ruhande rwa Aigle Noir hari ibintu nakivuga ku bundi rwa Aigle Noir business yo muri football bayifati reka tukengurukire mwebwe mwari ko muradukurikirana tubahe novuga ati irindi sango ryo guhura namwe ni ku munsi wa kabiri w'indwiza nibaza yuko tuzoba twese tukimeze neza ariko kandi mubandanye munabwira abagenzi banyu bakomeze kudukurikirana cyane ari amakuru ari byo mwishaka yuko tubashikira ko mutubwire ngaho umunsi tuzobikora kuko turabizi neza yuko muri inshuti zacu Dive wakoze cyane nawe kubana reka tubakengurukire cyane nawe ariko badukurikirana rero nakagaruka